ivyamwa gerageza dufungure ivyamwa vraiment. Ivyamwa biratuma umubiri umererwa neza, biratuma umubiri wawe uronka abasoda bakwiye cyangwa ico twokwita immunite. Gerageza ufungure akamwa, iyo ukaronse vraiment aho uzoba uriko urakunda umubiri wawe, uzoba uri kurikunda, uzoba uri kurikorera ivyiza kugira ngo ushobore kuronka amagara meza. Impuzu wambara mbega ziba zimesuye, ziba zisa gute? Iyiteho, ambara agahuzu kamesuye, bishobotse kagorore. Uko yoba bimeze kose impuzu iyo uyimesuye kabigoroye uba uberewe cyane. Ntibisigura ko utegerezwa kwambara impuzu y'amahera menshi kugira ngo ubegwe. Iyo ugoroye impuzu yawe ukaba imesuye, ikaba ari isuku, nagira ndakubwire ko uberewe. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Ndashima cyane ingene mubandanya mukurikirana ibiganiro bica hano. Ndashima cyane n'ingene mushigikira ibiganiro, mugashigikira Imibereho TV mu gukora amabonema. Imana yo mu ijuru ibandanye ibaha umugisha mu byanyu no mu banyu. Nuko uno munsi tugiye gukora igice cya kabiri ku bijyanye no kwikunda cyangwa kwiyitaho cyangwa kwishishikara mu byo ukora byose, kuko ni wiyitaho cyangwa ukikunda abandi bantu bazoshobora kugukunda, nawe wenyene uzogira kuhaje yo gukunda abandi bantu kubera ibyiza uzoba uriko urikorera. Ndabahaye kaze, mubandanye mukurikirana kino kiganiro. Ndizera neza ko hari ico kiza kubafasha, nuko ndabahaye kaze. Abatarakora abonema ndabinginze kugira ngo mufyonde aho hantu hatukura handitse s'abone cyangwa subscribe, urafyondako, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko. Ako kazogufasha kubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Igihe cyose tuzoba dusohoye video uzoca ubona notification ikwereka ko hariho video isohotse, uzoca uyugururiraho nyene kuri telefone yawe, izobigushikiriye. Nuko ndabahaye kaze mubandanye mukurikirana kino kiganiro. Ndizera neza ko hari ico kiza kugufasha, nuko ndabahaye kaze. Ikintu cya mbere muri kino gice cya kabiri woshobora gukora nuko wogerageza ukaba ahantu hasukuye, ukaba ahantu hameze neza. Mbega aho uryama hameze gute? Mbega aho ufungurira hoba hameze gute? Ahantu utekera hameze gute? Ni byiza ko tugira isuku ahantu tubaye kugira ngo imibiri yacu canke wumve wewe nyene uri muri environnement nziza. Ikindi kintu dukwiye kwitwararika, mbega muri mu kazu ka sugumwe iwawe hoba hameze gute? Hari umuntu yambwiye yuko ushaka kuraba isuku y'umuntu ugenda mu kazu ka sugumwe kiwe, niho uca ubona ko uwo muntu ari isuku canke atari isuku. Tugerageze kuba ahantu hasa neza, tugira isuku. Mu bisanzwe bavuga ati iyo uryamye neza cyangwa uryamye ahantu h'isuku urota neza. Mbega amashuka wifuka uyaryamamo iminsi ingana gute? Uyaryamamo indwi zingahe? Ni byiza yuko uhindura amashuka uryamamo. Reka kuryama amashuka indwi zibiri, oya. Gerageza uhindure. Naho woba udafise iyindi shuka yo guhindura, gerageza uzinduke mu gatondo uyimesure neza. Ndizera neza ko ku mugoroba hazogera ishuka yamaze kumera neza. Gerageza ahantu dufungurira, ahantu ufungurira habe hasa neza, kuko niyo wakora uko urumva ko muri wewe nawe wumva ko umerewe neza. Mbega ahantu utegurira ivyo gufungura hoba hasa gute? Mu bisanzwe iyo ugize isuku ahantu uba, urumva ko nawe muri wewe ko wumva umerewe neza, wumva ko hari ikintu kimeze neza muri wewe. Nuko tubandanye tugirira isuku ahantu tuba. Ntaco bitwaye gukora isuku kiretse yuko bizana muri wewe atmosphere nziza, haba hameze neza ahantu ubaye. Urumva ko na wewe uba umerewe neza iyo uba ahantu hari isuku.
ikintu cya kabiri ukwiye gukora umubiri wawe ni byiza ko nawo uwugirira isuku. Kugira isuku ku mubiri wawe nibaza ko nayo yoba isije ndende, ariko mu ncamake gerageza ugirire isuku umubiri wawe. Ntumare iminsi 3 utoza umubiri wose, ntumare indwi yose utoza umubiri wose. Gerageza woge, gerageza wiyugumure amenyo igihe cyose ufunguye. Ushobora kubona ko ushobora kwiyugumura mu menyo, gerageza wiyugumure mu menyo, kuko nagira ndakubwira niyo utiyugumura mu menyo, umuntu uzohumekera impande yiwe hari igihe azoca kwankira nico. Gerageza wibrose mu gatondo uhejeje gufungura, gerageza ubikore kuko biratuma nawe wumva umerewe neza muri wewe. Ikindi kintu wokora, gerageza wambare impuzu zimesuye. Iyo impuzu itamesuye vrema yireke wambare impuzu imesuye. Kwambara impuzu imesuye canke igoroye ni ikintu cerekana ko umuntu aba yishishikaye. Uba wishishikaye kuko kwambara impuzu zicafuye nta teka biguha, ariko kwambara impuzu imesuye kandi igoroye biguha iteka mu bantu. Gerageza ugirire isuku impuzu wambara, gerageza ugorore nimba ufise ipasi impuzu wambara. Ndizera neza ko biraguha agateka muri wewe kandi biraguha iteka mu bantu. Ikindi kintu mwomenya, kwambara impuzu zizine ntibisubura ko uba wambaye neza. Naho woba ufise impuzu y'amahera make ariko ukabuyimesura ukabuyigorora, nagira ndakubwira ko ari wewe uzoba uberewe mu bandi bose kurusha ujya agura impuzu y'amahera menshi ariko ugasanga nta suku ashoboye kuyikorera. Please gerageza twambare neza, tugirire isuku imibiri yacu. Ico kintu kirerekana ko uba wikunze, uba wiyitayeho, uba uri kuyikorera ibyiza. Kuko nagira ndakubwira umuntu niyakubona wambaye neza ugorora agahuzu kawe azoronka ko haje yo gukunda, kandi nawe we urumva neza ko atasoni bizogutera yuko ushobora gukunda uwundi muntu. Bizoguha inkomezi zo kuja ku bandi bantu kavuga ati na cyane cyane abantu bariko bararesha abantu. Reka iyo ni sije ndende, ariko gira isuku biragutera agateka kandi nawe uba witeye iteka. Ko ikintu cya gatatu ushobora gukora, gerageza ufungure neza. Mbega gufungura neza bisigura iki? Gufungura neza, gerageza ufungure imfungurwa ziri equilibre, ico twokwita imfungurwa ntanganguvu, ndemamubiri, nsanganyangaburo. Nagira ndakubwire yuko hari benshi bibaza yuko gufungura inyama, inkoko, pizza, amafiriti ko ariko kurya neza. Nagira ndakubwire ko uri kurihenda cyane. Gufungura neza ni gufungura zijya mfungurwa 3: ndemamubiri, ntanganguvu, nsanganyangaburo. Ikindi kintu abantu bibagira ni kunywa amazi. Gerageza unwe amazi. Amazi ni ikintu gikomeye cyane, na cyane cyane mu mibiri yacu. Iyo unwa amazi akwiye biratuma mu mubiri wawe ibintu byose bigenda neza. Ikindi naco tutokwirengagiza, gufungura ivyamwa. Gufungura ivyamwa ni ikintu gikomeye cyane, turabihanurwa cyane n'abaganga. Gufungura ivyamwa biratuma uronka abasoda bakwiye mu mubiri wawe, kandi uraronka ico bita immunite, ku buryo atabugwara bwose bupfa kuza. Niyo ingwara ije za grippe, inkorora biraza bimera nk'ibibipa bica bigenda, kuko bisanga mu mubiri wawe. Umubiri wawe uba umeze neza, umubiri wawe uba uri protege. Ivyamwa, gerageza iyo yose icamwa ugifungure. Ibintu bitica, ivyamwa ntivyica, amazi ntiyica. Gerageza, kuko imibiri yacu irakeneye amazi akwiye, imibiri yacu irakeneye ivyamwa. Ivyo ni wavyikorera uzoba uriko urikunda, uzoba uri kurikorera neza, kuko umubiri wawe uzogenda neza. Nuko mubandanye mufungura imfungurwa zimeze neza, imfungurwa, ivyamwa na biriya byose twavuganye. Ikintu cya kane wogerageza gukora, gerageza ukore siporo. Siporo ni ikintu ciza cyane. Iyo ufise umwanya mu gatondo urashobora gufata iminota 20 ukagira
siporo ukiruka canke ukagorora imitsi. Iyo udafite umwanya mu gatondo urashobora gufata akanya ko ku mugoroba ukagira siporo. Niyo wabikora bizotuma umubiri wawe umererwa neza, bizotuma muri wewe wumva umerewe neza. Nyemerera tugeze hano kuko ikintu cyo kwikunda cyangwa kwiyitaho ni sije ndende cyane, ariko turacayibandanya. Ariko uno munsi nyemerera tugeze hano, nkabashimiye uwo wese wafashe umwanya wo kuraba ino video. Imana iguhezagire cyane, nuko mubandanye mukora mushigikira ibiganiro bica hano mu gukora subscribe. Wowe utarayikora ndagusabye kugira ngo ufyondaho hepfo aho hatukura handitse ijambo sabone cyangwa subscribe, ufyondeho. Urabona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeho. Ni wabikora uzoba uri kurashigikira Imibereho TV, na wowe nyene uzoba wikoreye neza, kuko igihe cyose dusohoye video uzokwama uyibona, kandi ndizera neza ko hari byinshi uzokwigira hano ku Mibereho TV. Nuko Imana ibandanye ibaha umugisha, mugire ibihe byiza. Bye.